Kuraba ko hariho ikibanza gikwije ibisabwa kugira ngo hazozanwe ibikoko vyokwega ingenzi nico catumye Jacques Bigirimana arongoye igisata c'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi agendera ishamba rikingiye rya Rusizi Parc National de la Rusizi kuri uno wa 12 Gitugutu. Mu bikoko vyozanwa muri ico kibanza harimwo impamvu zahungishirijwe mu gihugu ca Kenya nkuko bivugwa n'uyo muyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi. Muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere igisata c'abamukerarugendo cahawe ikibanza c'imbere. Rero iyo bavuze bati igisata c'abamukerarugendo cahawe ikibanza c'imbere no kuvuga yuko bashaka yuko leta y'Uburundi ishaka yuko ico gisata cinjiriza igihugu ku rugero ushimishije. Kubera ivyo ahantu hose hashobora gutegurwa neza ku buryo iyo ntumbero ya leta ishoboka hategerezwa gukurikiranwa kandi hakatunganywa gushasha. Leta imaze kuvuga yuko ico gisata igishize mu minwe kandi gifise ikibanza ca mbere no kuvuga yuko ibiduhaye twebwe tujeje ico gisata gukora ibishoka vyose kugira ngo turabe icokorwa ibikenewe kugira ngo ivyo leta yifuza bishoboke. No kuvuga kuraba yuko aha hantu atabindi bikoko vyohaba, ibikoko bimwe bikwega ingenzi none twasanze mu vy'ukuri vyohaba. Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ingenzi akaba yagize ugo rugendo mw'ishamba rikingiye rya Rusizi ari kumwe n'abahinga bakorera muri ico gisata hatibagiwe abamenyesha makuru.